nkaba nitwa DJ Kida the one na Burundi aho Kampala na DJ Kida Bombo Clat boom boom. Rero bakunzi ba GS TV baramukishiye ndabahemwiriwe cyangwa se mwaramutse bivanye naho mu wese aherereye. Turi mu kiganiro uko musanzwe bimenyeye kuri plateau za GS TV, dutumira abatumire benshi kandi batandukanye bafite impano nyinshi zitandukanye, bakora ubuzi bitandukanye, bayikorera utwabo, abakora mu company eka mbere n'abakinyi b'amareresi. Uyu munsi rero turi kumwe n'umutumire ngaha ivyo asanzwe akora mu kazi kiwe ka misi yose azakubabwira wenyine ubwiwe, yongere bibaye ngombwa abaye karibu. Mutume turaguhaye ikaze. Ego murakoze, nanje ndabashimiye. Kuri JC TV akaba ariho nkaba nitwa DJ Kida. DJ Kida. Yes. DJ Kida, mbega iryo zina niryo wahawe n'abavyeyi canke se nagatazirano? Ryo nagatazirano ni Kiespanyol ntabwo ari Kirundi. Bisobanura yuko ari umuntu aba ari seriye mu byo akora byose. Yego. Amazina y'abavyeyi naho witwa gute? Ndabanize Severe. Ndabanize? Ndabaneze Severe. Ndabaneze. None ubise ngo ndabanize. Agira mve niruka nibaza ko uri umunigani kumva. Oya. None ni ndabaneze. Ego DJ Kida turakubona kuri plateau za JC TV. None ga DJ. Ego. Aha kuri plateau aruteguriye amakuru ameze gute? Haraho bashaka kuba hari jambe wabambonye gusa hari ahandi maze gukora hatandukanye, nkaba nitwa DJ Kida the one na Burundi aho Kampala na DJ Kida Bombo Clat boom boom. Yes. Regura kazi. Ndumva ko ndumva ukuntu uriko uravuga, ndumva ko utari umushitsi canke se ikibamba mu kazi, ndumva ko ari ibintu usanzwe maze mu isi. Yego. Nega DJ. Yego. Akazi kawe kamaze igihe kingana gute? Akamazemwo imyaka 6, tanguye 2018. None natangura akazi ko DJ. Yego. Mu kazi kawe nabigenda neza? Harimwe impambamyi zimwe twebwe aba DJ tugenda turahura nazo, bivanye n'ibitandukanye byerekeye mu muziki yacu, ayibona ukuntu igenda iduga imanuka. Mu ivyo byose tugenda turahura n'ingorane zimwe. Ingorane muhura nazo, ibyo nibyo nibisanzwe mu kazi ka misi yose. Yego. Mbega DJ imyaka 6 amaze akora iki DJ arubatse? Oya, ndacaye umugeni. Ariko DJ arafite umukunzi? Oya. Muhungu niyakurikirana ikiganiro oya sinobisha arahita kubloka. Oya arahita kubloka muhungu. Kumbura abo ukuntu uza kugenza, sinzi ukuntu uza kwiyasha. Ntabyo sinzi ukuntu muraza kuvugana mugabo ntaje kubera urukundo cyazira ko abantu bagwinjiramo cyane. Mugabo ategeza kurondera inoti bwa mbere. No gupambana n'inoti. Ubuzima sugufyina. Umugabo nihera. DJ. Yes. Nega DJ. Yego. Uravuze yuko hatabura ingorane muhura nazo mu kazi kawe ka misi yose. Yego. Ingorane mukunda guhura nazo mu kazi kawe ni nkizahe mu njamake? Kesi twebwe aba DJ bo mu Burundi, ngorane tugunda guhura nazo bivanye ibikoresho cyambere. Bijya byo madukoresha ngo ama platine ajya tuyagura hanze amadolari, atwayibona biragoye kugira ave hanze ashike mu Burundi, umva bitwara amahera menshi cyane miliyoni zitebwo. Nizo ngorane tugenda turahura nazo. Ego. DJ asanda akora ku giti ciwe cyane? Ego, muri no mwanya asanda nikura ku giti ciwanje. Ego. None nk'abakunzi bawe bariko barawukirikirana ushobora kubasaba iki uyu mwanya? Ico no basaba nuko bodusapotinga, bakadusapotinga aba DJ twebwe turiko twakora, turiko twagiyageza nyene za ndirimbo zo hanze zimwe zaziginze imisi zinza mu Burundi. Zimanze zihagarike, dutanga ibintu byiza, ama mix baryoherwe. Umuziki wo mu Burundi uri kuraza mu bisanzwe, abantu bariko barawutahura, ivyo ahantu ugeze nta utoshima. Ego. Ego DJ ndumva ko ufise ivyumviro
vyiza kandi vyinshi kandi birashe mbere binumvikana ego bifitiye inyungu abantu batandukanye atari wewe wenyene. ego Ego uravuze yuko ivyo bikoresho bisaba amafaranga menshi ego kandi y'amadolari. ego Mbega aga DJ ego reka nsubire inyuma gato, umaze gukorana n'abarimvyi bangana gute? bo abarimvyi benshi twakorana ariko hari ahantu nagiye ndakora ku maradiyo atandukanye nkashimye kuvuga ngaha kuba ntibarishe promotion nakoranye na bamwe bamwe ku ma TV online zimwe za Keza Net ibintu bya Friday sauce twarakoranye ni benshi cyane mu bitaramo bitandukanye nagiye ndakoramwo ego DJ ndumva ko asanzwe amenyereye akazi ariko arakora muri make akora ivyo atahura akora ibintu azi kandi yiyumvamo. Ego DJ none umaze kubona hari intambamyi biva ku mafaranga menshi kwikwe kwitiyumvire kushobora kuronka manager kushobora kumanaginga kumbure manager baragoye ubu keshi baragoye vraiment kuko uza gusanga hari inyungu baba barondera cyane ose tugufasha umuntu ufasha ushaka kumufasha nyine ubikunze biri muri we wumva ati reka fasha ujya aye reka fashe we reka fashe uwundi abona ati akawe yatangwa ikintu cyuwi ukamutera intege ukamusupportinga mu bya ariko akora mu byose nizo novuga yuko ubu nikorana ku giti cy'uwanje ariko ndashima uko biri kose. Mbega DJ asanzwe akorera hehe imana tuvugana? Muri uno mwanya ntaho ndaronka nkorera ntaho ndaronka nkora ibiraka kwa sindahiza neza amashuri sanzwe ndi umunyeshuri sanzwe umunyeshuri ego yiga he? Niga kuri Discovery School aharuguru kwa Johnson yako nkunda kumva bahita ego bakunzi ba JCTV nkuko muvyumva turacyari kumwe namwe ndazi kuri 5 nuko dukurikirana ntutango no kumviriza bya DJ ngaha ntutango kugira partage biza kwisangiza wenyene inshuti yanjye hamugenzi wawe yumvirize ivyo DJ ngaha ariko arababwira kandi mumwumvirize ariko aravuga amajambo meza kandi afasha wanagomba kwa mukurikiranye yubaka DJ abakunzi bawe ndazi ko ariko gukurikirana kandi barakeneye kumva akajambo gakabafasha ufata umutima kumbura yakora ku mutima wabo kakajambo ushobora kugira abakunzi bawe mwanya n'isaha ukunda cyane nabo bagukunda nakagabasha kajambo no babwira nuko supporting by'ukuri kandi giye kubatamwe ama mixtape akaze giye kuzana ibikorwa na kari turi muri sama dutegezwa kuryohera abantu ama nabo nyene bagire ishaka mu byo bari kwakora byose bashira Imana imbere byose zobikora Imana imbere urakunda gusenga mbega ego nta utoshi seka twise DJ asengera he senga muri Emmanuel ego Johnson waramukunze kuko Johnson hariyo eglise kandi bita Emmanuel nyene ndabeshe ego ni kandi mengo niho sinzi bahita intara sinzi ukuntu bayita ko ministere aho gisagara cya Bujumbura mengo isanzwe iri kwa Johnson nyene ntavyo nzi mugabo ngira bo nyene urasanzwe ubizi cyane gusumba uko ndabizirikana hanyuma hama DJ ego kumbure ishobora kuba hari ibintu byinshi twaganiriye ego ukaba ufise ikintu wumva ukeneye kuvuga ntaba nakubaza icyo bari gihe cerekeye kimwe umuziki wacu umuziki wacu yuko barawukora gusa ba sponsor mu Burundi ni bake cyane sinzi yuko urabibona kuko uza gusanga ba artist ni benshi bariko bakora ibikorwa kuko benshi bariko barabikora vraiment by'ukuri navuga ati ego kuko maze kumva ati aha uciye ahantu ndimbo nyinshi z'abarundi ziko zavuze cyane zikura zumva ariko aba artist bariko bakora gusa imanono baku nka DJ Kida niko boza hamwe bagategura concert zabo umva ibintu bya beef akabireka bakaja hamwe bakitegwa ama concert yabo bakakugira ngo baronke nagakate ca akangorongoro kugira ngo baronke ico babeshaho apana ko baririmbana gukorana ni byiza cyambere ndiko mvuga ati bakitegura ama concert kubera aba sponsor
kenshi namwe uza gusanga umu artist ariko aridoga uje ujya sponsor ntamamagara itegura ibintu by'iwawe mukorana hagati yanyu ibintu bizogenda neza kugira ngo muronke n'umukate ego niko novuga ego apana kuririmba ngo nje ntazambaye urumva aba sponsor ko ari bake ba artist wabibona ni benshi cyane gusumva bagiye hamwe bakitegwa ama concert yabo zoca usanga biko biragenda neza kandi nabo nyene biha agaciro none ga DJ ego wowe nk'umusani wo mu Burundi wifuza kuba uri korakorana nawe ubona ari nk'uyu bo je ni bose vraiment ni bose novuga ati shaka ko dukorana ego nta numwe yawo umuntu wese abo mu underground yawo iki yofa kuza gusa duto twumvikanye neza tukavugana uko twokora ibintu neza online neza je turakorana for free. DJ tuko turavugana ngaha ngira muramwumva araganira kandi neza by'ukuri umwumvirije arafise ibyiyumviro kandi birashe ariko kandi abura habicisha kandi birashika ariko ko ukuri kuca muziko ntigushe nibaza yuko azoshika ku ndoto yiwe. DJ iyo umuntu ariko arakora ibintu akenshi usanga ibintu ariko arakora akunda kuba bikunda kugira ngo abikore neza mbese nawe buri muririmbyi bo sindatangura neza ariko niko ndaraba yuko noza ndagira ama intro mu ndirimbo ntangura nkagira ama intro vuba cyane bazobibona vuba cyane it's a secret ego nta karirimbo nk'ubu ararimba ngo rucishize ko kugira ngo bo muri no mwanya oya nako ndaririmba ego gusa vuba cyane hari muri studio. DJ numvise ko asenga muri Emmanuel mbega DJ ukorana n'abantu baba barimba gospel cyangwa se ukorana bose bo je dukorana bose vraiment tukwana hose none ushoboka gute umuntu akora indirimbo z'igisani birakunda ko muhuza kandi usanzwe uri mu methodiste novuga ngo izokorera za gospel bo ucambere kwizera kuri mu mutima w'umuntu cambere umuntu je dukorana abantu bose nkora ibintu byose mu bisanzwe bijanye n'imiziki yacu y'abasekera y'aba gospel ufise amafete ufise ati ngomba umvugiriza ibije ndakuvugiza ndaguha vibe nziza cyane nka DJ Kida the one the presenter aka the DJ DJ Mukama yego Mukama yego Mukama DJ navyorosha DJ yes je numva shaka kuza gutemberera mbese DJ yakorera he bo hari radio nahora nkorerako hari ama radio kubera bivanye hari ibyo manari natumye ndabirinde nko mu ndwi zibiri zitatu bizoba byanshikiriye warutayemwe ibintu nzobatamwe ibintu kandi bazobibona by'ukuri hari ama radio naringize imisi ikora mwari kigize imisi dakora ariko ndinde nko mu ndwi zibiri nayo nyizo bikoze ego yes DJ Kida yes wama yego ma DJ umuhungu mwiza cyane kandi aryoshye ikiganiro mbere ku rugero ntabiziga mbega DJ yes DJ tuko turavugana avuga mu gisagara cya Bujumbura cyangwa se bo sinavukiye ngaha gusa nakuriye ngaha yego wavukiye he navukiye Rumonge yego gusa nakuriye ngaha DJ afite abavyeyi bose bo oya mfise umwe ufise papa mama uramukunda cyane mama abahungu ntubizi abahungu bakunda mama cyane nguvyo bito birasanzwe bisanzwe ko umuhungu na nyina arahana umukobwa na se bigaca biba ahana DJ uko turyohera cyane kuri plateau za JCTV DJ mu kusozera ikiganiro cyacu ndagomba ko hagira ijambo ushobora kubwira abakunzi ba JCTV icyo kimwe n'abakunzi bawe ico no babwira yuko niko bo basupportinga JCTV muko murakora cyambe ndabashimiye kwa mwantumiye ndabashimiye cyane bari ko baturaba mwese niko mwogira subscribe ukaba followinga kuma social media zabo bakoresha uriko mubikora neza Imana bashoboze muri byo byose hama nanje abafanzi biwanje niko nze kubaha ibintu byiza cyane ibintu by'ama vibe gusa by'ama vibe ya DJ Kida ndaje sinzosubira inyuma kabisa mbega urabishika ukurikirana iyi TV yacu ku mbuga ngurukana bumenye ego muranda iraba ndafise phone urafise phone ego impamvu ndakubajije hari abantu benshi bahora bambaza ngo mbega ngo mubwingo mwagiye he ngo tubona kuri Facebook gusa ngo kuri YouTube ngo tukibabona
beguraza aho turi mu bihugu vya JCTV kuri YouTube. sindi sure neza ariko hari ukuntu byaracanganye ukuntu uronde JCTV hari ukuntu ubona ibiganiro vya kera gusa cyane ukuntu gusa sinzi ko bimeze gusa ya kumbe abakunzi bacu barazimiye ntavyo bamenye. Reka kumbere mbona akanya ko kugenda ndakibabwiye. Abakunzi ba JCTV turacyahari ku bwanyu, twiteguye gukora kandi dukorane nanyu ku buryo bwose mutwipfuje. Dukora ibiganiro byinshi kandi bitandukanye. Rero wanashaka ku bantu baturondera bafise amafete turayakora. Bakeneye gukora ibintu biri live turabikora. Ariko reka mbuga arakano kahindutse gatoya kuri YouTube. Ubu turakoresha urubuga bita Empower Raven. Okay, nibyo ndaze kurubona ukuntu. Bamaze kurubona ukuntu. Na logo ndamaze kubibona. Ago. Iyo wanditse Empower Raven ucubona rero aho JCTV yabandanirije ibikorwa. Ariko kandi no kuri JCTV nyene ari ibindi bikorwa biko biracako bijanye na JC nyene ni muri bwa bumwe kwa kundi nyene uko twasanzwe tubikora. Niho tambwe kugira partage na subscribe kuyo page komsa umuronka ibiganiro vya JCTV umwanya ku mwanya ko twarabemereye ko duhari ku bwanyu. Ubwivyo rero wifuza wese ni ahandi nyene umuryango racuguruye ku bwanyu. DJ Kida. Yes. Ndagushimire cyane ku mwanya wawe duhaye. Ego murakoze Imana baheza giye abaye ko aturaba mwese ari DJ Kida na Burundi wa Kampala naona DJ Kida bombo kulata si elementa boom. Man. Nizere ko nitwasubira gutumira ikindi gihe uzotwitaba. Ego nzobitaba cyane gose. Ego. Ya bakunzi ba JCTV turabakingurukiye turabashimiye kunwa dukurikiranye mwabanye nacu. Nizere ko mwabonye neza aho mwabonye kosa utubabarire ariko kandi ubisige aho hasi muri commentaire kumbure turabe ibyo twagiye turakosha tuzobikosora hanyuma mugende muvuze no kuniganira makibonye turi kumwe nanyu kandi umwanya wose amudukenereye uzogumudusanga naho utaha.